Yes, bakunzi ba E+ kabiri gatanu indwi reka tubahe ikaze muri kino kiganiro rero kugira ngo mubandanye muronka vya vyiza twama tubategure misi yose muri E+. Uno musi rero twabatembereje kumwe mu barejande bakomeye cyane mu muziki ndundi. Umurejande rero yazanye ibintu vyinshi mu muziki w'u Burundi, aho bijya benshi bita karaoke ari we guys yabivanye hiyo mu makungu abizana mu Burundi. Mu mwanya reka turamwakira, imbere uko tumwakira ariko rero banza ugire subscribe kuri channel yacu, hamugire comment, hama ufata ubehereze bagenzi bawe ugize share, hama ibintu bibandanye bimeze neza cyane tubandana turyoherwa. Kuri micro ni jewe nimbona Aristote the vibe master, kuri kamera nawo ni Gogo Gontra, wa undi abikora neza, wa undi aguha amasanamu asukuye buri gihe kandi yamaguhereza video ya karite iteye ubwoba cyane. Reka twakira umutumwe bacu mu mwanya, hama mumvirize vyishi aza kutuyagira kuri no munsi. Turaguhaye mwiriwe muri kino kiganiro cyacu. Mwiriwe neza. Murakoze. Kubatakuzi akazina ninde? Jewe amazina na abiri, burazi ko mu Burundi benshi twitwa amazina abiri. Haba iry'umuryango Gaposho, hama hakaba n'irindi nitwa Ismaili. Rijanye n'amadini, rijanye n'ivyo bavuga ngo kubatizwa. Urumva genda mu Islam nitwa Ismaili mwene Burahamu. Ati mwene Ibrahimu. Muga rero siko twe benshi bakumenyereye, kuko benshi baje kukumenya mu vyo wigeze kuba ukora, benshi baye bakuzi kurindi zina ariko benshi banzi bon, hariho abavuga ngo nzomudigadiga kubera ururirimbo naririmbye gwitwa nzomudigadiga muri 2005. Abandi nabo bakaba batanguye kurikoresha iryo zina kudigadiga muri iyi myaka, niho bibutse iyo vocabulaire kwibaho. Hari abandi banyita kazoza keza kubera 2006 ururirimbo naririmbye rw'abanyeshuri wa 2006 gwitwa kazoza keza ntikari mwibarabara. Urumva benshi banyita ku masirino kubera bazi yuko Gaposho yoba ari sirino, bagaca baryihoza, ariko rero niryo zina mfise riri mu karangamuntu. Iyo ndirimbo kazoza keza ni indirimbo tuzi neza ko yasohowe nawe mu mwaka wa 2026 tutihenze. Muga ni indirimbo twabonye yasubiwemwo, umuga tugageje kukumviriza kuba kwegereye ngo ntavyo wamenyeshejwe ukungene iyo ndirimbo yawe yashoboye gusubirwamo. Yego nabonye ku marezo sosiyo bayisubiramwo, kandi burya ibintu byinshi by'iwanje barabisubiramwo abantu ntibabimenye, kuko abenshi barabisubiramo bakavyiyitirira niryo kosa. Yaba babisubiramwo bakavuga aho byavuye, nta kosa ryo bari hati. No musi abantu basubiye mu ndirimbo, kandi n'indirimbo benshi bakumenye kubera iyo ndirimbo. None nta kintu mwaravuga cyangwa kontra mwakoraniye kugira ngo baze basubiremo indirimbo yabiciye bigacika mu mwaka wa 2026? Oya kabisa, nta uransaba uruhusha, naba bigeze kunsaba uruhusha ntibayikoresheje. Twarigeze kubivugana na Dogoye ko yo isubiramwo, avuga ati ruraryoshe no rusubiramwo, ntarayisubiramwo. Wowe twarabiganiriye. Abandi numvise gusaba bamaze kuzishira kuri rezo sosiyo, bakavuga bakazitira indi zina ariko nkumva refreni yayindi, akavuga ngo wakanyoni katagurutse ntikamenye ubweza. Oro niryo jambo ndarivuga muri kazoza keza, agaca yiyitirira hasi. Ariko ndindiriye batera imbere, kuko abenshi nabonye ari underground, abantu bagitangura umuziki. Ndindiriye batera imbere, kumbure bazovuga bati mutama reka tumusorore ndanze. Tubazi ku mbuga zawe ngurukana bumenyi ukunze kuvuga akajambo ati uzobaze. Twigeze kukubona igihe kimwe uri ahantu tudashoboye kuvuga, hakaba hari undi muntu yitirira iryo zina giwawe, kandi ukugeza no mwanya iryo zina giwawe rimuhereza gafu. Uwo muntu wewe nkarigeze kubiyaga ivyo bintu? Tugitangura nakubariye yuko benshi hari abantu biyitirira ivyiwanje, ariko je ndabishima, mba mbona ko ari uburyo bwo kubiteza imbere. Hariho umuntu yitirira ngo uzobaze, uzobaze na animation nafonze tukakaririmba mu ndirimbo ntaragasohora jewe mu ndirimbo nyezina canke ku mabande canke kuri CD, atari uririmbo ndagashiramwo uzobaze uzoperereza.
abandi rero bakumvise baca baragatora bagashira no mu ndirimbo. Urumva rero je mbifata nkaho ari ugutera imbere kuko bashoboye gufata ikintu cyawe bakakiransa cyane kiba giteye imbere. Hari n'umuntu nk'uko bivuze yiyitiriye ako kazina akita agatazirano. Kumbure nibatera imbere nk'uko nabivuze bazompako, ariko byaje kubera amakaraoke kuko jewe ndi muntu umwe mu bambere bashoboye kuintroduiza kwinisia karaoke mu Burundi. Jewe rero utwo turirimbo ari uzobaze ari na duga manuka byose biri mu ndirimbo ziwanje zatangura muri karaoke zanje za mbere mu Burundi. Uti ndi umwe mu bambere bazanye karaoke mu Burundi, aho tuje gatoyi inyuma gatoyi y'ico kintu mvuze, hari nka ryari wari kumwe nabande ico gihe? Nibaza ko hari nko muri za 2002 3 4 sinzi neza umwaka bien, ariko ni iyo myaka kuko nari nkora muri Ministeri ya Jeunesse Sport. Ndababwira ni ico kintu ca karaoke hanze kirabayo. Uti vyaje gute? Vyaje kuko nabona ko nta karaoke zari zihari. Hari amashow, amaconcert, amaspectacle bakavyita uko bashatse, ariko ku muryango bakariha bagatonda. Abarundi nkabona ko cyane cyane abartiste bibagora kuko iyo prepare spectacle, uteguye spectacle, uteguye show canke concert, birabo mu artiste. Artiste arategura bakaja inama n'abagenzi we, bakagira affichage canke publicité canke imenyekanisha bonyene, bakarondera imiduga izobikora, bakarondera ivyuma bizovuza, bakarondera amasale, baracoka cyane. Ora abandi bari mamaze gutera imbere. Je nabibonye Buganda muri 1999 niho nabisanze Buganda bavyita karaoke. Ndagenda Igoma muri Congo ndabibona ingene baja mu bubare bakavyita karaoke, ariko style zo muri Congo barashobora kuja kuvuza ahantu mu kabare bakavyita karaoke, nyene akabara atafaranga baha ku macupa abakiriya baza kubaha babasororera kuko n'abantu baryoherwa cyane, bakunda kagwa, bakunda kuganirira ku icupa, bakaca baterura ikaze bati duhaye abamizi ikaze zine zitanu. Urashobora gusanga bafise ikamyo y'ikaze, Toyota y'ikaze, uravyumva, bagaca bagurisha ya macupa, bagaca baronka nyene akabare nyene ni wasubira kuyagura. Nimbi icupa ryagura 1000 aca baha amajana 8 ku kiranguzo, bagaca usanga bateye imbere ku macupa, ayandi bakayanwa. Mu Bugande babikora ukundi, n'abandi ni buraya karaoke barazikora, ariko ni cassette baza bakavuza bagashiraho ama écran ya umuntu akaza agasubira mu ruririmbazi nimbazi ati avec toi je suis si bien atugo niko ndondera, baca barumushyiriramo instrumental agaca ruririmba asoma amajambo muri ya écran. Ni karaoke yiwabo. Je rero naciye n'introduce karaoke iwacu gute, ndavuga nti nibaduze ku icupa, nimba icupa rigura 1000 francs gifana bagire 1200, ayo desa yifanta, ayo 500 yashizeko ku kiyeri, ayo 1000 francs yashizeko kuri brochette, naba honete akayaterateranya arahemba abamizisi ku muryango ntibarihe, abantu binjire ukuri kwamye. Hama karaoke ubaririmbire nostalgique, indirimbo ziri nostalgique zifise ico zibibutsa. Avec toi hari umwe acavuga ati ijya bayiririmbye kuri mariage yiwanje, umwana nawe akavuga ati ijya yo mama yarakunda nkumbuye umwana twareranwe. Urumva baca baza bari nostalgique. Ubu rero karaoke ingene bazigira suko baca baririmba kiradodora iri alayine, bakaririmba iyo yindi afariyazi iri alayine. Ce n'est pas nostalgique, biraryoshe navyo nyene kuko hariho ubazikunda, ariko attention iyo uririmbye indirimbo nshasha hariho umuntu aca gukosora kuko arayumva, ayigendana mu modoka, ayigendana sinzi mu nzu arayifise, mu telefone arayifise, aca gukosora. Ariko nostalgique hari gihe atanagukosora kuko ari mu bigumbagumba, uravyumva. Urumva rero karaoke nuko zaje. Nari ndi kumwe na Papa Dogoeye, ndarondera makarena ndamushiramwe muri karaoke,
nari ndi kumwe na Jobalove aha turi hari abandi natwe tuzigendera Jobalove n'abandi Papa Dogoyi namuvuze yari soliste abitwa ba Bravo kuri guitar bass abandi bagiye baragenda za Tanzania tuzana abandi mpaka na Natasha ari mu bo twatanguranye Aziza ari mu bo twatanguranye karaoke baragiye Iburaya baziza bariziki baragiye Iburaya hariho ba Shabani yari umubazisi baragiye muri Tanzania ubu yaragarutse mbere ari mu Burundi afise ibintu byitwa bya marahaba nibo twatanguranye urumva nari chef nkarondera abantu bashobora guteza imbere umuziki bawumva neza bawuzi neza benshi barateye imbere kandi baciye kuri twaciye turondera rero kuri la pirogue hari akabare keza k'umushinga ntahavyumva acara tureka turatangura araza araduha make tukagira ama repetition ku murango samedi dimanche tukakora kandi bica biragenda neza kandi turashima kuko ubu karaoke zarateye imbere nico twashaka ko umu artiste agira ama repetition kubera abafise ibintu ashaka kwereka abantu kuko bajya baja muri studio kenshi gusohora indirimbo baragira repetition ariko nibatravaye nk'uwa karaoke uwa karaoke arashobora kuba atarasohora indirimbo ariko umunsi yayisohoye azoba azi ibintu kuko yaciye nko mwishamba ameze nk'umuntu yaciye muri formation. Voilà. Uno musi rero uwovuga ati Ismael Gaposho numwe muri bamwe batanguje music live mu Burundi niyo bayibeshe. Niyo bayihenze kuko yari music live ministeri niyo yadutiza ivyuma kuko nanabivuganye no mu ministre yari araho ico gihe aratwemerera ko dutiza ivyuma akazara dutiza tugatanga make yo guterera kuko déplacement yari twebwe n'ibindi hama nuwonye nakabara kabona ko atavunitse cyane tuca turintroduce ivyo twakoze karaoke kuri la pirogue imyaka birahagarara hari byaciyemo bituma bihagarara tuca tuja hitwa ku mase ikibibaye karaoke ya kabiri naho nyene twakora imyaka nk'itandatu canke 5 henshi nagenda hugurura amakaraoke la Costa Beach wumva nije nayuguruje karaoke hari mu Gidumbugwe turavugana na nyene ho yitwa Gustave le patron nawe nyene ni professeur mbere kuri izi media kumuramutsa kuko no umuntu akunda gufasha gose ibintu by'aba musiciens ibintu by'aba artistes bari bo bose muhuye aragufasha arakumviriza kandi n'umutunzi vraiment yiyemera ameze neza ariko akunda n'abantu ndaronse nakanya ko kumuramutsa kuri Aston Villa wumva hari imakamba nije nahuguruje kuri za piscine ingozi nitwarahigiza amakaraoke bari bamenyereye ama spectacle tutatubihinduriramwo henshi mu Burundi. Uno musi rero twumvise ko wakubaye cyane mu bintu vya karaoke uno musi wo bukora iki uracabandanya umuziki cyane urumva twaradodoye turagerageza kushakisha abawufasha mu muziki turagera ku kintu cyitwa droit d'auteur ko bayumva bayitahura mu butegetsi mu batubonera kure mu badutwara mu baturabira utuntu n'utundi ariko kugeza uyu mwanya umu artiste ntarahemberwa akuya yabize kuvyerekeranye n'umuziki canke n'abacapa canke n'abandi bose bakora utuntu muri art. Sasa ncana ndavuga nti reka nje mu mateatre peut-être yoyo arariha casanga amateatre yoyo kubera ko bagira projet hama projet ikaba ifise umugambi runaka hama hakaba abantu biyemeza kubariha ucu usanga amashira hamwe abiriha canja mu mateatre aca mforuma cyane kubimenya candurishirizaho nja no mu cinema ubu ndakorana na ba Mugisha movie company mbere benshi muri Mugisha banyita karabakekena kuko nkina ndi asase yitwa karabakekena muri cinema tumaze gukina nka cinema z'amaseri nka 200 urumva ubundi muri cinema na theatre.
akahe kajambo wobwira runo rwaruka rw'iki gihe ruriko ruraja muri entertainment muri rusange kuko uri mu bamwe bazi bafise experience bamaze kuba bamira akabuye k'abagabo mu vyerekeye umuziki ndetse n'amasinema urugwaruka uko abona ingene ruko ruraza rukandika indirimbo zitandukanye hagashikaho amaministeri yahagarika izo ndirimbo bivanye n'ivyo baririmba niki kiwuhana urwo rwaruka muri rusange. Bon icyo nubahanura kimwe ugwaruka ni byiza ko gwironderera icyo rukora nkuko twavuze tuti kazuza keza ntikari mu ibarabara kari mu bikorwa kari mu ikaye kari mu bumenyi kari mu gukora kari mu kurondera ugwaruka gorondera icyo rukora no ar iri mu kimwe cyofasha ugwaruka kwiteza imbere kubandika rero amajambo ikirundi kigendera ku muco no kurondera ingene bahinyanyura amajambo amwamwe bakayavuga bateruye ntibahabe kwerura kuko ikirundi hacara abagabo n'abafasoni bavuga bati nitwemera ko ikirundi cacu bacica ushaka kuvuga ibisusu ukavuga inyuma y'inzu tuzovyumva ko ari ibisusu wavuze ariko ubususu n'ubundi ibisusu n'ubundi si kirundi n'ubundi cari giswahili naco byishe ntihagire umutsi uranda ngo yandirimbo y'ibisusu barayihagaritse nayisubiremwo ahindura avuga ati inyuma y'inzu inyuma y'urugo hirya hino uravyumva hirya hino hameze ukunuko ivyo byose bizotuma ata usubira kubahagarikira ururimbo canke ngo ahagarike amajambo aya naya banditse ukutariko kuko azoba yabihinyanyuye ku buryo vyumvwa na benevyo erega nico banka uvuze ibisusu vyumva umwana atarakura adakeneye kumenya ivyo bintu ariko uvuze hirya y'urugo inyuma y'urugo hindukira urabe inyuma y'urugo urumva kuru twatsi inyuma mu kigo uravyumva akitoza utunyoni mu gihe ariko aravuga ibintu biraba banyenevyo donc abakuze ivyo abakuze bikamenywa n'abakuze abato bakarindira bazobishikira utabibashizemwo hakiri kare hama rero abagwaruka rukore kuko igihugu gitera imbere kubera gifise ugwaruka gwize ugwaruka rujijutse ugwaruka ruva hasi ugwaruka rukerebutse ugwaruka rudashira isoni. Mutama reka tugushimire ku kano karyo washoboye kuduha muga twumvise ko uri umuririmbyi kandi wabiciyemwo wogenda uducishijemwo nk'imisegonda 30 bakumva yuko koko washobora kuririmba karaoke abantu bose bagahimbago. Eko cewe ndi umuririmbyi vraiment kandi probleme yanje sindabirondera sinzi ko ari na probleme impano ahubwo impano sivyo ndinda kurondera. Je veux dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Je veux dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Cela peut être une faute car la vérité blesse. Dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Turagushimiye cyane Mutama Ismael Gaposho. Murakoze na je ndabashimiye. Iyo televiziyo yanyu irambe ikomere kuko naryohewe nabonye umukameramani nawe nyine ari umujene muri vya bindi tuvuhejeje kuvuga ngo biteze imbere nubwo n'uburyo bwiza bwo kwiteza imbere nawe wenda gushimiye uracari muto imbere ni heza mu gihe abajene bose bazofata ya mbere bakarondera utwo bo kwikorera bahejeje amashuri. Reka tubashimire bakunzi ba E+257 twari kumwe n'umulegend akomeye cyane mu Burundi bwacu kuko wumvise ko yakoze amateka menshi atandukanye. Rero reka ndagushimire wewe ukurakurikira kino kiganiro ico no gusaba kimwe gusa ubandanye ugira subscribe kuri channel yacu ubandanye ugira comment ndetse unagira share kugira ngo nabandi baronke zino manuro duhawe n'umwe mu legend w'umuziki w'u Burundi. Bye bye.